twimirije kuronka imvura. Iyo mvura tukazoyironka duhereye muri kuno kwezi dutanguye uyu munsi. Hariho intara kama zimwe zimwe izotangura kugwa mu minsi ya mbere, hanyuma ico n'igice gitoyi. No kuvuga turiteze imvura izotasura hagati y'igice ca kabiri muri Nyakanga, ni kuvuga hagati y'itariki 10 n'itariki 20. Ako gace n'agace gaherereye ku kibira mu ntara kama ya Mugamba na Buyenzi, ni kuvuga mu Kayanza no mu Cibitoki, ahantu ruribe n'igihugu c'u Rwanda. Kuva itariki 20 gushika 30 muri Nyakanga, imvura izoba yatasuye ku gice kinini c'u Burundi. Hanyuma kuva izo tariki gushika hagati mu kwezi kwa Gitugutu, imvura izoba yatasuye mu bindi bice bizoba bisigaye. Ni ukuvuga rero niko vyamye, imvura ntiyamye itasubira rimwe ku gihugu cose c'u Burundi. Hanyuma ikindi nobamenyesha nuko iyi imvura yatasuye harageze igihe itanga imico, situbavuga ngo iraciritse. Ibitanze imico yo kwitegurira ikindi kiringo c'uburimyi, no kuvuga ibitanze imico yo kwimbura hanyuma no gutegura imbeshi. Aho rero ni mu ntango z'ukwezi kwa mbere, mu Gifaransa bavyita petite saison sèche, niho iyo mvura izoba yatanze imico, hanyuma abarimyi bagaheza rero bakitegurira ikindi gice gikurikira.